Maziko ikiganiro mwamenyeye ko cyane gose ni muri Birashusheeee quiz. Kandi inyishu murindire mama we Sandi uwaze ko arasoma ntanga nakubajije ibibazo bine nananiwe bitokitoki Muragenda murabamenye ukuntu bameze ukuntu bavuga ukuntu babayeho ukuntu babayeho kera utuntu tumwe mushaka kuba muzo kibaza kwa rinivyi bacu kora ko nabanye n'abantu nka mwebwe rero naravuze ko hazora havamwo 10% azora biyikwa muri case yo gufasha abantu batishoboye canke abantu bafite ibibazo bitandukanye. Oh my god wow Hanyuma kuba star bacu bazora binda muri kino kiganiro bemeye kutwitaba bakibana kuza mu kiganiro hama bakankakoresha ibibazo byacu kuri chaque question non répondue azora siga amafaranga bitaro muri agaseke n'agaseke kishikanwa niko nakisi. This is more entertainment, we're having a fun. Welcome in this show. Muzogerwa cyane gose mugabo mwibuka ko mwagyoherwa muzoshobora kugira ico mukoze kuri kano gaseke. Hi everybody, meze neza murakomeye, moi je vais très bien, meze neza ndakomeye cyane gose, niyo mpamvu nje nga kugira ngo ndabaganirize ndabaha ibishasha ndabateguriye. Mwabonye ko twagize settings nshasha muri studio, bisigura ko ari kiganiro gishasha ngira ntangure. Murabizi ko dusiganira bitandukanye mugabo abantu benshi bambwira muko murakora ibiganiro bisyaye cyane canke ibyo kwigisha mwibaga entertainment kudutwenza kudutera inkuru kuduteramisha n'ibindi so narabiyumviriye ko muri buka kera kubatanzi twozira ko kandi vuga kwanza kudazikora abantu bashaka kubatanzi twozira ko hama nkaba ari jewe ndongoye iyi televiziyo muko muraraba nkaba ndi the main content creator wi televiziyo kora ko murabizi ko nkora mu biganiro byose bica kuri televiziyo mumbona dore mbugide subscribe uri mushasha nukuri je to garanti ko utazokwicuza utazovyiza ko waraduhisemwo ukadutora mu bantu ukurikirana. So ku bantu banzi kuva kera canke bambonye nza muri bino bintu maziko ikiganiro mwamenyeye ko cyane gose ni muri Birashusheeee quiz. Nigano nkakora n'abastar n'abantu bari muri industry bakuri bitandukanye atari abaririmbye gusa umuntu wese azi ko akora muri art na culture afite izina hari ukuntu babaza ibibazo z'ubuzima busanzwe bimwe bikabacanga bamwe barambwira uziratuma amaza uziki nk'ivyo ariko le but ni kwari kubamara amazi le but kwari guhana hano ubumenyi kora ko hari ibintu byinshi abantu benshi bamenyera muri tugatwazo naho arambaza kera so abantu benshi kitangura Siren Vibes barambwiye ufasha gukora ama quiz biki n'ibiki ndabigerageza muka ko mu ntango nigeze gukora quiz ya Fizo na Sadbi. Yeah boy. Kuko sinzi ivyo muza kumbaza kandi urumva sinzi vyose ego sinzi ivyo muza kumbaza kandi inyishu murindire mama we Sandi uwaze ko arasoma ntanga nakubajije ibibazo bine nananiwe bitokitoki
Abantu bese turazi ko uri CEO wa Bantu Boy niba twata umuntu abizi atamuntu atabizi plutôt shaka kutubwira majambo yose CEO ico isigura naco nzi seriously yeah uyakwita izina utazi ico isigura banyita Nice. Muga mu bakora ko narifise gukehanirwa no gucanka ubushobozi bwo gukora ibiganiro uko ndavyifuza biranka ko ndakibandanya ariko ubu unye nakigarukanye mu yindi shusho. Murabona agaseke kariko drapo y'u Burundi karafise ikintu kazomara muri kino kiganiro ngira ntangure. Ati kiganiro rero kimeze gute? Ikiganiro cyitwa biri hot. Biri hot. Ni ibibazo nzohora mbaza muri kino kiganiro kumutumira azoba yicaye kuri iyi ntebe. Nose ncaye jenyine mugabo next time muri kino kiganiro muzobona nicaranye n'umutumire hama ndamubaza ibibazo biri hot, ibibazo bikaze, ibibazo bimwe bituma bistimira vyumvira. Canke bimwe mu mwifuza kumenya ku star préféré banyu mutabizi kora ko abenshi badashobora kwibabaza. Wow. Ibyo bibazo rero abantu abastar tuzokorana bakanyembera kuza mu kiganiro ko si bose ari gihe abatugora hari abavyanka mugendazi ko benshi bazora banyitaba nkuko basanzwe banyitaba. Donc kandi kinyacu nuko objectif no guteramisha abantu no gutwenza abantu no gutera inkuru abantu no gutuma abakunzi bacu batumenya vyimbitse kurusha ko bari batuzi biciye mu biganiro. Akenshi ibiganiro vyacu bituma abastar bagira connection n'abakunzi bacu n'abafana babo kwera ko burya indirimbo ntiba yerekana muri ukuntu avuga muri ukuntu yambara muri ukuntu yumvira muza busanzwe cyangwa muyimvye abayeho gute mugabo biciye mu biganiro byacu dukora bya buri munsi muragenda murabamenye ukuntu bameze ukuntu bavuga ukuntu babayeho kera utuntu tumwe mushaka kuba muzo kibaza kwa rinivyi bacu kora ko nabanye n'abantu nka mwebwe ugasanga biragutangaje ndamuco kiganiro zonda babaza ibiganiro nyene biri hot ariko nyene bitari byo kubasambura. Bien sûr, tevza kubasambura kubera ko ngahanye turamenya mari limits naho tugeza mu kuyagisha abatumire bacu. Hari abantu batinya kuvuga. Ugasanga mubajije ikibazo biranse kwacishura. Ikiganiro gifise beauty zibiri. Beauty ya mbere no gutarabasha abakunzi bacu. Kuba twenza kubigisha kuyengene muhora mubona dukora ibiganiro bya divertissement. Hama beauty ya kabiri niyo gushikira abantu batishoboye. Abantu babayeho ubuzima butoroshe kandi twebwe duhari. Dushaka kuba tworogira Imana yo gufungura ku munsi kabiri cyangwa gatatu ugasanga naho ndashobora gufungura rimwe ku munsi cyangwa sanige rimwe ntafunguye. Ico kiganiro kizoba kibafasha uburyo buzarava muri kino kiganiro naravuze ko hazora havamwo 10% azora biyikwa muri case yo gufasha abantu batishoboye canke abantu bafise ibibazo bitandukanye. Hanyuma ku ba star bacu bazora binza muri kino kiganiro bemeye kutwitaba bakibana kuza mu kiganiro hama bakankagushije ibibazo vyacu kuri chaque question non répondue azora siga amafaranga 5 muri agaseke n'agaseke kishikanwa niko nakisi agaseke kishikanwa ko gushigikira abantu batishoboye. Murumva ko bien sûr baje kutwishura kuri ko bazo bakeneye kuyaga n'abakunzi babo kutwishura murabizi ko jeje kuri birambe baje mbaje mu kibazo umuntu hacishura mugabo sizabara ico gihe kora ko naho tazonyishura azobafashije abantu batishoboye mu gusiga 500 ngaha muri case niba atishuye ibibazo bibiri azosiga 10,000 niba atishuye ibibazo bitatu azosiga 15,000 hanyuma amafaranga amaze kwegera imbere gatoya turabe abantu twashaka kuyafashisha mugabo ntibivuze ko matazo ayaje muri kino kiganiro atoshobora contribuer mu kugira ngo dushore kuronka yaba impuzu yaba imfungurwa yabiki ngo tuvuga ati nimba twafashe kwegeranya uburyo muri 3 mois izi 3 mois ziheze dufite uburyo bungana gute bwacu gushigikira abantu buje ari bwinshi mudushigikiye bien sûr muzo kunda kino kiganiro mukadushigikira mukazona vuga ati iyi emission yayikunze yaryoshe mwantwengeje mwanyigisha ibintu harinzi mwatuyemenye umuntu ko ntari ndamuzi ndifuza gushigikisha ico kiganiro
mu gushira muri ka gaseke kishikanwa muzofashisha abantu batishoboye. Amafaranga sa iwacu sa Siren Vibes sa y'abakozi banje sa ya Jenzorya n'amafaranga azohora afasha abantu batishoboye. Donc ni waryoherwa n'ikiganiro uzokumve ko wogira ico ukoze kugira ngo ushobore gushigikira abo bantu tuza kugendera kugira ngo tubashigikire mu buzima bwabo boroherwe. Donc iyi emission jewe nyene moi-même j'ai hâte nushaka kibaza uburyohe nakorana amakwizi canke ukuntu nandi ko ndayaraba misi heza amakwizi yanje ya kera meme sinari nonze naga nuko nishakiye mugabo aho tubazo nabaza nkavuga ati uzi nawe ibibazo babikura hehe ubuho rero asha mwitegure kuryoherwa gutwenga having fun with this niki kiganiro ego hama turyoherwane mugume muri abantu kubera ko gutwenga biratuma umuntu yongera ubuzima bwo kubaho. Hari umuvi twakoranye iganiro mu misi heze yitwa Kaposhesme yavuze ngo umuntu yacavuye akoresha ngo imitsi 46 mu maso mugeri kana twenga akoresha imitsi 20. Donc iyo ushavuye uri kuraruhisha imitsi yawe mugeri uri kuratwenga uri kurakoresha imitsi mike gasanga uraranze mavu bavuga ngo twenga byongereza iminsi yo kubaho. Donc duhatura bwacu kubateramisha kubatwenza kubigisha mu bindi biganiro bindi ko dukora ibiganiro bitandukanye. Donc abantu hano nashaka kubavuga ati twe ozi usigari boring usigari zo bikora ibiganiro byo kwigisha abantu gusa ivy'intahe za motivation turakeneye. Hari abantu twateye imbere turakeneye ko tumotive. Hari abantu tuvuga twebwe canke dukeneye ibintu bishaka kudutwenza kuduteramisha eto. Donc mwese ndabiyumvira ko mwese mu mice itandukanye ndabiyumvira ko nkumva ko nkeneye kunezereza umuntu wese ashaka kugira abone kuri chaîne. Donc abantu bakunda divertissement entertainment we having a fun welcome in this show muzogerwa cyane gose mugabo mwibuka ko nimwaryoherwa muzoshobora kugira ico mukoze kuri kano gaseke. Hama abasare bazonyita muri kino kiganiro muzokumve ko mufise muje kunyishura kugira ngo turyoherwe ibiganiro biryohe tukora ama contenu atesa aryoshe cyane gose tugera abarundi. Hanyuma utishuye ugasiga bitanu ntuzovuge ko yasigiye uzira ko cyangwa wasigiye Siren Vibes cyangwa wasigiye Nuru. Tuvuge ko ayo mafaranga usize ari amafaranga abantu batishoboye kora kuri umuntu nawe uri umuntu w'ubuntu utogubwa nabi ushigikiye umuntu atishoboye. Rero ndabakunda cyane reka ndabaha ikaze mu kiganiro. Nikino kiganiro nzokora ca mbere muze mukirare muri benshi cyane gose kandi nze ko muzokira muri benshi cyane gose. Imvura ikiragwa ndasemerera mu babare ndasemerera ko imvura ikiragwa ndanarushura gusemerera kandi basezere ndabaha ikaze. Yitwa biri hot bisigura ngo birashushe bizaba bishushe. Reka rero ngende gukora ikiganiro kindi. See you mu kiganiro gikurikira ikinye. Ndayibutsa dufite ibiganiro bitandukanye durakora manjani kwa mbere turakora mardi hage dusora Siren show biri hot yosoka mercredi jeudi hage asoka Siren show vendredi c'est fun and fact samedi dufise girlfriend dimanche dufise worship time yo guhimbaza Imana. Donc imisi yose muradufise gace kuba hafi yanyu langue mutube hafi mu bikorwa byacu bitandukanye. Alors merci beaucoup, bisous, ciao. Siren Vibes TV.